Muri irya minsi Yesu abwira abayahudi bari bemeye ati nimwagumya ijambo ryanje muzoba vy'ukuri abigishwa banje muzomenya ukuri maze ukuri kuzobagira bidegemvya. Baramwishura bati turi bene Iburahimu, vyongeye ntawe twigeze tujakarira, ushobora kutubwira ute ngo muzohinduka abidegemvya? Yesu abishura ati nukuri ndababwiye, ukora igicumuro wese numuja w'igicumuro. Vyongeye umuja ntahora mu nzu, umwana we arahaguma. Umwana rero niyabagira bidegemvya muzokwidegemvya mu kuri. Ndazi ko muri bene Iburahimu iyamara ntibabuza kungenza ngo munyice, kuko ijambo ryanje ritabanyura. Mvuga ico nabonye kwa data, namwe mugakora ico so yabigishije. Baramwishura bati data ni Iburahimu. Yesu ababwira ati iyo muba mwari bene Iburahimu mwari gukora ibikorwa vya Iburahimu, ariko none murondeye ingene mwonyica. Njewe mbabwiye ukuri numvise ku Mana, ivyo Iburahimu ntiyabikoze, mwebwe mukora ibikorwa vya so. Baramwishura bati ntituri abana b'igisanze, nta wundi dawe dufise atari Imana. Yesu arababwira ati iyo Imana yari so ntimwobuze kunkunda, kuko ku Mana ariho navuye nkaza. Vyongeye sinaje niraritse, niwe yantumye. Twakire kandi dushimagize iriyazwe na Kristu. Ubukene burababaza cane, ubwo ari bwo bwose, ari ubukene bwo ku mubiri canke ubukene bwo ku mutima. Ntawo kwifuriza ubukene n'umwasi wiwe. Ubuzima bw'impunzi burababaza cane, turiko turazibona bavuye muri Kongo canke ahandi. Kuba umupfakazi ni ikintu kibabaje, kuba imfuvyi biragoye. Ubunyakamwe ubwo ari bwo bwose, kwisanga umuntu ari wenyene bivuye ko yiyumvira uko abayeho canke ivyamushikiye muri kahise kiwe. Ubukene burababaza, kandi kenshi igikunda gushika mu bukene nuko umuntu atagira ijambo agumyeko. Usanga gutibanga vyoroshe ku muntu akennye, afise ikimubakiye, ari wenyene, afise amaganya, abona ko vy'ukuri atayindi nkinzo iri imbere yiwe. Bisaba impuhwe z'Imana kugira umuntu agumye ibanga, bisaba kumenya Imana cane. Ariko umuntu arashobora kuba yizi agahemuka kubera amaganya, kubera ubunyakamwe. Mu gisomwa ca mbere tubona mu gitabo c'umuhanuzi Daniyeli, tubona abashoboye kuguma ku Mana, bakagumya ibanga, bakagumya ijambo. Kubera icaha igihugu c'Imana cakoze, cajanywe bunyago, bagenda kuba abaja mu gihugu ca Babiloni ku mwami Nabukodonozori imyaka n'iyindi. Benshi bagize bati reka aho kugira ngo dupfe twemere dukorere uyu mwami, tumwunamire, hanyuma imico yabo tuyikurikize, nta kibazo kirimo. Imana izobitahura canke izobigenza ukundi. Ariko Daniyeli n'abandi bagize bati oya, ubukene turabwemeye, reka twicwe n'inzara ariko ntiduhemukire Imana, tugumye ijambo. Si bose bobishobora. Paulo mweranda yaragerageje, yarabishoboye, ariko yabaye indwano ikomeye cane gose. Yesu yarabishoboye. Muri iyi minsi tugenda twegereza ipasika, tuzirikana ububabare no gupfa ku mwami wacu Yesu Kristo, tumubona asigaye wenyene. Uko iminsi igenda aba ari wenyene, nta bantu bamutahura. Mu minsi iza na Petero azomwihakana, n'abandi bose biruke Yuda amugurishe, asigara ari wenyene. Ariko agira ati bababarire dawe, n'abakene ntibazi ico bakora. Kimwe mu bisabisho vyiza cane dukunda kuvuga muri Kiliziya Katolika ni igisabisho duhereza umuvyeyi Bikira Mariya, kigira kiti turakwirukira n'uduhagarikire mu bukene bwacu, kuko arabuzi. Ubukene bw'umubiri burababaza cane gose, ariko n'ubundi bukene bubabaza, ariko bunica cane gose naho umuntu atabumenya, n'ubukene bwo ku mutima, l'ignorance. Umuntu ugasanga hari ivyo atazi kubera atashizemo imbaraga, la paresse spirituelle, canke yavyirengagije. Nubwo bukene turiko turabona muri iyi minsi. Yesu yarigishije, yugurura amaso abantu batandukanye. Ejo yagize ati nje ndi umuco w'isi, njewe ndi uwuriho.
ariko barondera ukuri ahandi hantu, barondera ukuri ahandi hantu kubera ubwo bukene. Uyu munsi agize ati ndabasavye nimugume mu ijambo ryanje, nimugumye ijambo ryanje nimwarimenya muzoba abidegemvya. Yezu abivuga kenshi ati nimuze iwanje, inganji yanje iraremurutse. Ubundi bwami bwose, izindi nganji, izindi enseignement zose zizobavuna kandi zizobazimiza. Uyu munsi agize ati ugumana ijambo ryanje azomenya ukuri kuzomugira uwidegemvya. No mu bukene umuntu ashobora kuba uwidegemvya akagira ati ndakennye ariko ico giturire uyu munsi ndakiretse, izo ngeso mbi ntazo njamo naho nkennye, ndemera nsonze, ariko bagira batabarundi ngo utabeshe ntasumira umwana, ariko ndashaka kugira ati uyu munsi n'umwana reka turara ubusa mbe mukuri. Ntivyoroshe. Dusabe inema yo kumenya Kristo ubariwe, ini connaissance profonde, ubumenyi nyabwo, ubumenyi bw'ukuri. Nico gituma mu gihe cikarema baduhamagarira gusenga cyane gose kugira ngo turondere ishaka ry'Imana, tumenye uwo Kristo, kugira ngo Nabukodonozori n'ibindi geragezo n'ivyaza vyose tuzogere tuti nta yindi mana twunamira. Nimwamenya ukuri muzoba abigishwa banje, kandi ukuri kuzobagira abidegemvya. Kwidegemvya nta giciro bigira, nta kiguzi bigira, twese turi amagara make. Nico gituma ndabigaruka ko ngira nti kimwe mu bisabisho vyiza twovuga kenshi nico gisabisho ducisha ku muvyeyi Bikira Maria, umuvyeyi w'abakene, tugira tuti turakwirukira nayo duhagarikire, ari mu bukene, mu bunyakamwe bwo ku mubiri, ari mu bukene bwo ku mutima, ari mu bukene bwo gushaka. Nakarorero gasanzwe mu nkuka y'imisa mu kanya turasabira umwana yaganjwe n'ibiyayura mutwe. Ni hamwe usanga umuntu ashize yarashishe no mu bukene bwo gushaka, memera volonté disparaît. Iyo umuntu yamaze gutwagwa n'ubuhumba, agatwagwa n'ibiyayura mutwe, agira n'ubukene bwo gushaka, ntashobora kwiyumvira ngo reka mpebe, ntashobora no kwiyumvira ngo reka ndabivemo, ntashobora no kwiyumvira ngo reka ngishe inama, kuko arakennye vy'ukuri no gushaka kose kwarayoyotse. Umwe wese arazi ubukene bwiwe. Dusabe inema yo kubandanya dukurikira Kristo mu nzira y'umusaraba, kugira ngo dutwaze imisaraba yacu, ubukene bwacu abahinduremo ubukire, twemere tubambwe hamwe nawe kugira ngo tuzozuke hamwe nawe. Tugire Kristo.